Tumaze kuvuga ivy'indirimbo ni vyiza uko hazaba expert b'indirimbo kuko batangiye kuva ngo ari award isatanzwe mu vyuzuye hama bakabona prophet baza kwibaza ngo nereswe uza kuba uwa mbere canke nereswe nuza kuronga trophy ariko mu ndirimbo kiretse kwerekwa hariho ibikorwa biba vyakozwe nico gituma baririmba bataririmba gusa mu buryo bw'imwemu baririmba basuniswe n'imwemu ariko bakeneye beat bakeneye bitandukanye biri muri iyo ndirimbo aba rero bari nga niyo jiri izo kwitwararika iyi program y'ivyuzuye award bone yakajyo ko gupresenta abari mu Burundi n'abari kwisi yose kubijanye n'ivyuzuye award kuri twebwe ni indoto gusa no gutanga kajyo ku baririmbyi no gutanga ubwo bushimwe gushimira abakoze ariko abakozi bazotunganya ivyuzuye award ni jiri iringa kandi nizere ko muza kubumva mu vyinshi Imana ibahezage mbaje gushimira Imana kandi kuri bano bakozi beza ba Kristo bari kumwe natwe ndemeza umutima uri muri bo yuko ndemeza ko umutima uri muri bo koko n'umutima wo gukunda ibikorwa naho muratorinda kuvuga mwabiboneye murabazi Big Zoe muramuzi ari muri ibi nivyiwe muramusata muramuzi Christian Xavier mumvise nigiye ari muri bino bikorwa kuri jewe numva uko abambere nobwira nabaririmbyi baririmba gospel iki gikorwa ni ciwanyu Imana iyo ihaye umuntu vision niba imugize Imana iyo vision ibimugize umugende w'iryo yerekwa ni nako kwemera kwanje yuko Imana ari kuganira n'ishengero ryose rya Sabaoth ariko yashimye kuganira nanje ku bwabo vision ni yabo ujya mu nabari umugende iyi vision ni ya baririmbyi tubateye kamo ko kuvyitaba n'inkomezi n'abatazo babari muri competition presence yabo no kubiherekeza byoba vyiza kuko uko imisi kenda uko imyaka ikurikirana niko biba binini bavuze umwaka wa mbere yaratwaye Eden Banga igihe yari indirimbo icambo nibuka turi muhira bamaze kumuha kijya envelope kinini kijya gisheke babona kitarinda kujya kuri banki ariko kiba ari gicapo civyo yakiriye turi muhira ndiko ndamuha uburyo ko nashimye kuyamwihera n'amaboko ndamubwira igituma Imana yansunitse gukora ibintu ndibuka umunezero yagize yakiriye gitari ndumva bine intege kumbe bene vyo ni vyiza byo batera intege bakabandanya umwaka uherutse aho Yannick yatwaye imoto byabaye umunezero uyu mwaka nguko muvyumvise ariyo ibahasha kuri uwo muririmbyi w'umugabo nkuko yabivuze Big Zoe umudamu cyangwa umukobwa umuririmbyi wa worship no muririmbyi mushasha ariko araduga na groupe hama hakabaho n'umukinyi w'isinema kuko mu masinema tuko turabona mu nyigisho zitandukanye tugomba ko zishimirwa baze rero muri uyu mwaka ni vyiza ko umuntu wese azagwa kumenya yuko ari muri ivyo bikorwa atashira n'umutima mbere wo guhigana kuko ni bikorwa yakoze nivyo bigomba bivuge ahubwo nakaje yuko ibindi bikorwa biza gukorwa muri uyu mwaka bizovuga cyane na cyane ko tuzi yuko ahari ikimenya ico wakoze kigusunika gukora cyane cyambere ko gutumira abaririmbyi igikurikira indoto ino vision ni nini nibuka ryari ndiko ndabwira abantu Imana yoduhezagira umwaka uzogasanga habaye n'umuririmbyi atahanye imodoka habaye n'umuririmbyi atasha amateka yahindutse byoba vyiza kuko iyo turirimbiye Imana ica mu bantu kugira ngo batubere umugisha rero ndatumiye abantu cyakabiri ntumishe ngero byose muri rusange ubonye umuririmbyi yabaye muri ino program uvyumve yuko iryo shengero arerewemwo ni shengero mugisha kuri twebwe kuko urumwungere wiwe wareze ingabire nziza iri kwiraduhezagira hakagira aho jiri yicara ikavuga uyu yagize impact muri societe yagize icakoze rero mu mwaka uzabizoba binini tuvuze turi nga bizoba binini kuruta kandi n'undi mwaka ukurikira bizoba binini kurutaho n'undi mwaka ukurikira bizoba binini kurutaho n'undi mwaka ukurikira bizoba binini kurutaho twiteze kubona amateka y'abantu nabo nyene agira ahindukira kugezaho kandi n'abazoza mu nyuma abana bariko barakura bari muri Sunday school batangura kugira indoto nanjye zotwara ivyuzuye award tubikora rero mu mutima wuko nejo bundi abantu boryoherwa Kristo n'umutima wivuga butumwa Imana ibamugisha ni gikorwa ro Kristo amatwebwe y'abakristo tuziko Yohana igihe yeretswe ibinyabugingo yabibonye ko amashusho ane ishusho y'umuntu ishusho y'inyana n'ishusho y'intare n'ishusho y'inkukuma hama rero nga ico wabonye ishusho y'intare n'ishusho y'inkukuma n'ivyuzuye
intare mu ishamba n'umwami yuzuye naho bagangi bavyuzuye inkukuma mu kirere n'umwami yuzuye naho windi nyoni biruzuye n'ivyuzuye ni muri cadre y'ivyuzuye. Merci. Cyambere dufise umwami umwe twamamaza kugira ngo amenyekane kuturusha. Muri ico gihe umutima wanje nuko Yesu yokwamamara naho ataramamara. Hama ikindi nuko bamukorera bogira umunezero n'akaryo ko kubona ko Yesu agirira neza abiyo. Hari ikindi wavuze ngo hari igihe abandi bagurisha amavuta cyangwa amazi ababikora bafise uburongozi bwa mwe yera Imana ibahezagire nibiri mu bintu dukora iyo bishitse tukasengera tuyabaha abantu ku buntu. Mu ncamake inyungu nini twiteze kubona na cyane ko kino gikorane coco ni c'8 kiretse ni mwaka w'8 dukoze igikorane kiretse ama award ni umwaka wa 3 twagiye dukora ibikorane abagiye babibona inyungu n'umunezero tugirana igihe abantu bakijijwe. Hama ubu rero kwinjiza ama award n'ibindi ri kugira ngo igikorwa kigire sense y'Imana yatubwiye bene cyo bose bacisangemo. Rero inyungu yaje ya mbere nuko bene cyo bacisangamwo ubumwe bw'abasenga bahuriye ku kintu kimwe baranezerewe. Hama award nuko wavyumvise mu bindi bihugu biraba twabikoze kubera ko mu bindi bihugu biba umuntu acavuga ngo vyanditswe muri Bibiliya ari ibintu vyinshi tukora bitanditswe muri Bibiliya yataki bibirimo kuko muri Bibiliya nibandika ko twambara ipantaro ya jeans ariko turayambara kugira ngo tugende gusa. Mu ncamake navyo nye bije gufuka kugira ngo ahari vide areke kuba vide aba bakozi beza b'Imana baronga kajyo kuguheza gigo nta bantu bariha abantu binjira ku buntu nta kintu bagura babivuze no kubivuga bavuga habaye abaza guparticipa gushigikira ubagize neza ariko naho batoza bizoba kuko ni gikorwa dutegura umwaka wose tuba twemeje uko kiza kuba uko bimeze uko ariko kose ariko nguko vyumva haje ushigikira nitwovyanga ariko bataje biraba byari barambaje ikibazo ngo uburyo bwose ushiramo mu riki gikorane wunguka iki nunguka kwamamara kwa Yesu yamamaye rero n'umwami mwiza batazikwa hemba arahemba mu buryo butandukanye birengeye n'ahantu babona muri vino bavuze ngo afise inzira zirenga igihumbi mu nzira ziwe zirenga igihumbi rero ariko arabitunganya no mu nzira ziwe zirenga igihumbi azobandanya bitunganya ashoboye gukoresha abantu cyangwa gukoresha amabuye cyangwa gukoresha ibiti inyungu ni Kristo Yesu. Ico kibazo wavuze ngo mbega ko ari ibifadika kandi ari impwemu twe twizera yuko biboneka vyaremo nibitaboneka ahavuzwe impwemu ingorane niko abantu kenshi babona ivy'imwemu ariko wibuke ko Imana mpwemu niwe yaremye n'iyisi duhonyoyeko sinibaza ko iyo Mana rero yaremye isi iboneka yo nanigwa kuzana ibikenewe na burya izahabu n'ifeza byose n'ivyaye. Ico ni kimwe cya kabiri wabivuze yuko abandi babandikise ko ama sponsor deja nanizo babonye kuko bari kuzibona kubaza ngo mbega bajya banditswe hajya batanze angahe nta ntumwe ari hajya mu ncamake amaso yacu ari ku Mana ariko iyo Mana rero twabivuze ifise abantu umuntu wa mbere ifise ni jewe kenshi abantu biyumvira ibintu bibaza abandi bazobikora nico gituma bipfa jewe mfise ukuntu nahura ibintu yuko ikintu yiyumviriye mba mu bambere bagerageza ukuntu vyoba ariko rero nimba uri ngaho ukacuvyuva ukavuga bino bintu ni vyiza uyu muntu yumvira ni vyiza gahema Imana ikagukora ko kabishigikira sino vita sponsor no vita participation ariko kugeza kuri umunota birazwi kandi experience irahari igihe yatwaye umwaka ugiye yatwaye Eden Banga bose bashinginaye ko ari je na yatanze igihe yatwaye moto bose bashinginaye ko ari je na yatazi ni uko nagurishije imodoka kugira ngo ngure moto ndonge n'ubundi buryo kugira ngo ngore ico gikorane hari umutima munini nyuma bino bintu ku buryo sinibaza ko ivyo nivyo twashize imbere ariko ejo birashobora kuba abantu nibace bavuga ngo yavyumviriye kugira ngo bamuhe oya bishitse rero ugakogwa ko niya participation ariko nguko yabivuze na hata mu yobizamo turabikora kandi bishitse abandi bantu bakaza tuba tujyohewe kugira ngo tubagurira abantu amamodoka re tubahe bashikigwe kuko umutima wacu kuri twebwe nakakajyo namabwira abantu yuko Imana igira umuntu ikintu kubera abantu iyo umuntu bayikintu kubera abantu ukora ushikira ku bandi Imana yo bagomba kugucisha kugira ngo bashikirwe rero nizera ko Imana yagize icyo cyose ikinkoresha icyo cyose ni kugira ngo habe nakajyo ko gushikirwa n'abantu benshi kandi iki kibazo cy'amakiba igihe twebwe turihira abanyeshure Minerval batatu bahejeje university igihe twaguza amakaye ku banyeshure barenga 140 tukayatanga igihe twambika abadamu ibikwembe abadamu 25 buri mwaka ibikwembe kuri bonani igihe dusangiye n'imfuvyi igihumbi bamabibaza ngo ariyo sponsor ariko baramaze kuraba basanga nibwo buzima bwacu kubera ko twigisha ko Imana ihezagira abatanze ni kubera iki tutotanga kugira ngo duhezagirwe iyo bishitse naye kaduhezagira kubera ikabo twigishije bagatanga bagahezagirwa
batota urako natwe twatanze turaheza gigo Imana ibaho umugisha.